Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ingwara z'igitigu arizo bita hepatite ni ingwara z'ubwoko bwinshi n'ibimenyetso rero biterwa n'ubwoko bw'indwara iyo ariyo. Izimenyerewe cyane arizo zikunda kuboneka gose hari ubwoko bwa A na B na C. Ingwara rero y'ubwoko bwa A ari hepatite virale A ni ingwara novuga yuko iterwa n'isukurike. N'ibimenyetso byayo rero bijyana n'izindi ndwara z'isukurike, hariho kubabara mu nda, hariho gucibwamwo, harimo rimwe no kudahwa. Ingwara ya hepatite iterwa n'ubwoko bwa kabiri ari hepatite C na B na hepatite C ubwoko bwa gatatu. Zozo izo ndwara keshi zigaragaza ibimenyetso mu nyuma kuko bitewe n'uburyo zandukira biboneka mu nyuma, turaza kubigaruka ko mu kanya. Ariko zose uko tuzita ingwara z'igitigu abantu bose barabizi, no mu bantu basanzwe iyo baganira abantu bose barabizi. Umuntu afise ikibazo mu gitigu aragaragaza amaso asa n'umuhondo cyane kurusha uko bisanzwe. Mwese arashobora kubona ko umuntu afise amaso asa n'umuhondo cyane akamenya yuko yoba afise ikibazo mu gitigu. Uburyo rero ingwara yandukira rero ya A sindabigaruka ko no kuvuga yuko ari kibazo cy'isukurike, no kuvuga n'ibintu abantu baba bariye mu myanda nyene dutora hasi canke ahandi. Indwara ya hepatite B jewe keshi no nayigereranya n'umugera wa sida kuko uburyo yandukira ahanini birasa, yandukira biciye mu guhuza ibitsina dakingiye, cyangwa gukoresha ibikoresho bitobora uruhu canke mu maraso canke no mu bintu sinzi gene bivuga neza mu Kirundi, ariko ni ibintu biva mu mubiri w'umuntu, tuvuga amasekretion, mukoyo, canke n'icuya mbere baravuga ko ishobora kubisa ingufu nyinshi no mu cuya bishobora kwandukira. Muri make rero yandukira nk'umugera wa sida, uretse ko yo yirenza ko ishobora kwandukira mu mate canke muri ivyo by'icuya canke mu yandi masekretion y'umuntu asanzwe. Indwara ya hepatite C yoyo yandukira cyane mu maraso. Iyo bavuze ko yandukira mu maraso, umuntu ashobora kuyandura kuko yatewe amaraso ari mu iyo ndwara naho bitakigwiriye cyane, canke nk'abantu basangira ibikoresho bitobora uruhu nk'abasangiye inshinge, inzembe canke ibikwashu, nibwo buryo bwonyene bwo kwandura indwara ya hepatite C. Kwikingira indwara imisi yose bijyana n'uburyo indwara yandukira. Kuvuga yuko ubwoko bwa A kubikingira no gukurikiza amabwizwa y'isuku nk'uko bisanzwe bizwi akaba ari ubwikingiye, ariko hariho sanzwe hariho n'urucanco. Indwara ya hepatite A isanzwe iri mu rucanco abana bakiri bato, eka sinabakiri bato cyane, ariko hariho urucanco rwayo. Indwara ya hepatite B kuyikingira ndavuga ko nka kujya basanzwe bigisha kwikingira umugera wa sida, ni kuvuga yuko kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa umuntu adapimye cyangwa kurenga ibigo, cyangwa bibaye ngombwa bishobotse umuntu akihangana. Kwirinda gusanga ibikoresho bitobora uruhu, hamwe no kwirinda ivyo ntibinakibaho abantu baronka amaraso baterewe kwa muganga baba bayapimye. Muri make rero ni nk'ivyo, ariko kurenza ko nuko nayo nyene hepatite B isanzwe ifise urukingo. Abantu rero babona yuko babishoboye ntirunazimvye cyane bo kwiteza bakikingiza. Baravuga cyane ko abantu bafise amahirwe mabi yo kuyandura cyane nk'abakora kwa muganga cyangwa twavuga haravuga ngo abamaraya bega professionnel de sexe nabo nyene bari ariske cyane, cyangwa abantu bakoresha amadroge bitera ishinge. Urabo rero kimwe no kubiheba cyangwa bagafata urucanco bakikingira. Indwara ya hepatite C nkuko nabivuze yandukira ahanini biciye mu maraso. Ibyo maraso yadapimye ntibikibaho, kwa muganga barayapima, ariko kwirinda gusanga ibikoresho bitobora uruhu, ngo no kuvuga yuko abantu bakoresha amadroge biteye inshinge cyangwa abantu basangiye aho tubaye twese, hari abantu bagisangira ibikoresho bitobora uruhu, inshinge, ibikwashu n'ibindi byinshi, navyo bo byirinda mu buryo bwo kwirinda indwara ya hepatite C. Kurenza ko indwara ya hepatite C ubwayo nta n'urukingo ifise, nta muntu ashobora kuyikingiza. Kuyikingira rero no kwirinda ubwo buryo bwo kuyandura. Ariko hepatite C aho bitandukanira na B, iyo wumvirije turiko turavuga hepatite B na C bisa nkaho umengo vyandukira cyo kimwe, uretse ko hepatite B irengeje ko ako kantu ko yandukira mu mibonano mpuzabitsina canke mu mate no mu bindi nk'ivyo, ariko birafite icyo bihuriye ko mu bikoresho bitobora uruhu
ikibitandukanya rero izo ndwara nkaho nari nabivuze ko n'ibimenyetso byazo biza mu nyuma cyane kuko indwara ya hepatite B na C kugira ngo bemeze ko umuntu yayirwaye ubutagikira abayimaranye byibura amezi 6 kuvuga yuko uyu muntu umunsi ushobora kwipimisha iyo ndwara ariko ntuba wemeje yuko yirwaye bisaba kuzogaruka rero nyuma y'amezi 6 ukaraba yuko umubiri utayigwanije ngo yikire hanyuma ukemeza kuyifise niyo uyifise rero kuyimenyetso biza kuboneka umuntu ikitigu cyarambaye nabi kibise bimwe bita cirrhose cyangwa cyaragize kansere yo mu gitigu niyo bita carcinome hepatocellulaire ni indwara mbi cyane ni indwara zidakira rero indwara ya hepatite C naho imiti izimvira hari abantu baravugwa bagakira indwara ya hepatite B nkuko nami ndayegeranya n'umugera wa sida kuva kera yo imiti irahari gupfufahaza ariko ntikira burundu ntihoje gukoresha test ngo bakubwire ngo yarakize ariko irashobora kubirimwe atakiri kwironona mu gitigu kubera ko uri kurafata iyo miti ikitandukanya rero hepatite C na B ni ico hepatite C ifise imiti kayikiza hepatite B ifise urucanco ushobora kuyikingiza cyangwa gakoresha imiti ipfupfahaza zose ico zihuriye ko nuko ziyigaragaza mu bimenyetso bya cirrhose cyangwa kansere yo mu gitigu. Cyari kiganiro ku isoko.